Turabaronke cyane amahoro y'Imana akomeze kuba namwe aho mbere hose nibaze kumeze neza kandi mukomeye mushimana ni kuri ako Burundi na cyane cyane tuba tugeze ibintu bigiye bitandukanye dushimira abantu muri rusange bashikara kudukurikirana abari mu mihingo itandukanye mu Burundi ndavuga mu bihugu bibanyi u Rwanda, Kongo na Tanzania mukomeze guhezagirwa no mu bindi bihugu biba bigiye bitandukanye biri kure y'aha hantu tuba duherereye na cyane cyane ico twokwitwa amakontinent mabanyi reka dukaze ubutumire wacu ace yidondora nubwo amaze kwidondora amaze kumenya ariko muri rusange kwidondora ni umuco mwiza wo kugira ngo abantu bayage banahuza na cyane cyane kugira ngo namwe mushobore kutumenya ku mazina yanje niyo Senga Levis uko bisanzwe imbere yacu dufite umutumire reka tumakire turabakire cyane murakoze cyane kuduha karibu muri kino kiganiro amakuru y'imisi ni meza cyane tumaze igihe tuvuganye ku bintu by'ikiganiro cyari kirenganye mu kiganiro witwa umunyempano n'impano yiwe cyangwa se umunyamwuga n'umwuga wiwe ariko munsi cyo bitugarukanye tuje mu yindi shusho gushikiriza ikindi kiganiro urashobora kwidondora bari kwadukurikirana muri rusange ukazina nitwa Senyubana nkuko nayimaze kubibabwira mu kiganiro giheruka nkaba nongeye kandi gutumirwa muri kino kiganiro cy'uno munsi kugira ngo dusubire kuganira bimwe muri byinshi umuntu uza wacu yashoboye kudutegurira tuvuga umujournaliste ngo batwita abajournaliste ariko siko biri ntabwo turi abajournaliste babitwa abayutuberi cyangwa se aba influencer tuvuze journaliste cyangwa tukavuga ibintu bya journalisme uca usanga bifashe iyindi nzira ugasanga bitandukanye n'ibidukora ariko ibi tuzobisigura sibyo tuje gusigura reka turage kwa kino kintu mbure na ari kubandanya ako kana ari kubandanya kuko nayifize ukuntu nagomba ndabivugeho kandi oya ako tsofuma tukagaruka kindi gihe ego tukagira ikiganiro cyacu ikiganiro cy'uno munsi turahagarara cyane ku iki kintu ca intelligence artificielle AI nico kintu tugomba guhagarara ko cyane ndavuga kuno kuntu reka mvuge mwa buno buryo abantu benshi bijukiye cyane gukoresha kino kintu aho mu myaka iheze kitari cijukiwe na cyane cyane ko abantu benshi batari banakizi ariko iyi intelligence artificielle imaze kuza abantu benshi byose basigaye babibaza intelligence artificielle AI je nkibaza nkiyumvira ibi bintu ntibizorara bisubije inyuma kumbure ubwenge bw'abana ntibizorara bitumye abantu baba banebwe aho umuntu ahora yicara nko ku mashini agakaya ikintu ariko bitagikunda shaka rero aha hantu uhadusigure neza namba hari ico bizi kuri jewe sero avi wanje bona intelligence artificielle atangaruka nyinshi ifise irafise irashobora kuba ifise ingaruka ziri negative ndetse positive mugabo je ndahagarara ku ngaruka ziri positive bwa mbere na mbere imbere ko tuvuga intelligence artificielle dutegereza kumanza kumenya ati mbega yaje gute ninde yayizanye yavyumviriye gute mbega igihe yayiyumvira yazanye iteranyuma cyangwa yazanye iterambere kuri jewe navuga ko yazanye iterambere kuko ubu dukorana n'ibihe ni technology imbere ko haza ordinateur haratanguye ibindi ubwa mbere na mbere imbere ko haza telefone hatanguye dukete tugenda turevuriwa tuka ku telefone utashaka kumenyekanisha amakuru nkuko niko turabigenza no munsi muri Amerika baratwumva abari muri Kongo mu Rwanda na hehe hose barashaka kutubona bakanatwumva rero intelligence artificielle no bwayo ari urundi rwego twashoboye gushikako kugira ngo dushobore kuautomatiza ibintu bishobore kunyaruka ibi bintu uvuze uko twebwe warashobora kuba ubona sare yuzuyemo abakozi bafite amamashini cyangwa bariko barakora abasereva n'ibindi bintu bitandukanye ariko abadukurikirana dushaka kubamenyesha iki kintu kuno munsi bariko barakora ibintu by'amarobo bikoresha AI mu gusereva mu guterura ibintu by'inguvu aho na cyane cyane ibintu by'inguvu byahora bikora abantu bakaja guterura abantu bakaronka ico bafungura dushaka kumenya ibintu bizorara bitumye habaho abantu benshi bashobora kuvanwa mu kazi kubera iki kintu ca AI bakarungikwa muhira na cyane abashobora gukurungikwa muhira kumvuze uko intelligence artificielle iyo ntikora nk'abantu ariko kandi tumenye yuko icuma cyama ari icuma cyateguwe n'umuntu tuvuga ko umuntu nawe n'umuntu umuntu akora afise ubundi bwenge akoresha afise ubunyantege nke abikoramo mugabo intelligence artificielle ibiri programme mu buryo ikora ikintu
uko uwo muntu aba yabiteguye. Ego ibiri programme kandi akazi gakogwa nkuko nyine akazi abishaka. Ego ariko uno musi hari abantu bari muhira bazoba batashe inzara izokubitira muhira, ntaho ushaka ko duhagarara neza aho hantu rero aho bisaba ko tuhagura kuko hari abantu benshi badashobora kudutahura. Hari abantu benshi badashobora, reka na cyese ushobora kubitahura neza. Ego biragoye kuko ni iterambere. Iterambere naryo tuvuze iterambere ntiyari ibintu bisubira inyuma n'ibintu bikagenda bitera imbere. Kuvuga hari ibihebera ibindi muri make. Tufate nk'akarero k'uburimyi. Mu burimyi ubwa mbere bafata isuka bakarima mugabo mu bihugu biteye imbere ubakoresha amamashini kandi bagaca barima byinshi. Urumva ariko rero abantu aho barimye ihangana aho imashini yarima, kandi urabona yuko nimba abantu bashobora kurima hegitari 3 bakagaburira abantu 10,000, imashini ashaka kurima ahantu hanini cyane gose bakagaburira nk'Uburundi bwose n'ibindi bihugu. Ego urumva niyo avantage ushobora kuvuga yerekanye n'iryo terambere. Ku bantu badukurikirana kuri Burundi, nicaye ikintu wababwira kuri ikintu cya intelligence artificielle? Icyo nababwira ku bijyanye na intelligence artificielle nuko ubwa mbere na mbere batishira ku mutima cyane, kuko kwanza na cyane ko mugabo mu Burundi wacu ntabwo iraba develope gose, tuyikoresha mu bintu bito cyane by'amatelefone. Mu gihe mu bindi bihugu bashobora gukora n'ibirobo ukabibona ngaho biriko birakora bisereva bikora ikivyubaka bigakora mbere n'ibindi. Rero bobo ahubwo twokwicukira gukora turakora cyane, ahubwo natwe tukayiga iyo intelligence artificielle. Ahubwo ndashima cyane gose kuko nasanze mu bigo bimwe by'ama universite basigaye bigana intelligence artificielle. Rero byerekana yuko tugomba kandi natwe kwevuriwa kugira ngo dushobore natwe kugendana n'isi ahigeze. Aba bantu bavuga ko intelligence artificielle ikoresha abantu batize, ikoresha abantu bibijuju mu mutwe, aba nabo wabwiriye? Intelligence artificielle ubwa mbere na mbere tubiza kumenya kwanza nubwo ikoresha abantu b'abanebwe, akenshi si abanebwe, oya si abanebwe, ahubwo tuba dushaka kugira ngo dukore ibintu ku mwanya, donc ibintu byihuta. Ubu ndashobora kuronka umukiriya ashaka ikintu mu masaha 2, nkabona mfise ibikorwa byinshi byo gukora, mugabo nkoresheje intelligence artificielle nkashobora kubikora mu minota 3. Ni kuvuga ndashobora gukorera ibintu abantu benshi cyane mu mwanya mutoya. Ibyo bikaba avantage kuri jewe. Okay, murakoze cyane. Reka dushimire wewe uriko uratuganira kino kintu, kumbure n'ivyaba ngombwa tuzoshiraho na parti kurikira. Reka kino kiganiro tukigarukize ngaha kuko abarundi barayamaze ati aravugwa ntamago. Nitwo bivuga byose no musi, kumbure tuzoshiraho ikindi gihe dutegura n'ikindi cigwa, kumbure tuvyinjiremo cyane tubisigurira abantu bashikare kuvyumva. Atarakoresha AI nawe nyene agerageza yiga ikore ayige ukuntu bayikoresha, bisigura ko uyikoresheje neza bigenda neza, uyikoresheje nabi bikagenda nabi, na cyane cyane ndashobora no kwica mu mutwe ugasanga ibintu byose uriko ubikora nabi. Reka dushimire musanga bari kwadukurikirana ku mugabane w'isi, tuvuga ko murabahizi cyane mwebwe mwahisemo gukurikirana Burundi. Nibazo kuza gusubira mu biganiro bikurikira. Murakoze.